nitwa ntutwenge na Sasiya mfise imyaka 7 navutse muri 1954. Okay. Si partage hamwe na subscribe hamwe na murakoze muze kwiyerekana baje mwibona ari turakwerekana pe ndagushimiye cyane ubwo nawe urakoze ko kumvugisha. Noweri twatwihimbaza kubera iki? Kuko tuba ko turaheraheza umwaka kugira dutangure bonane dukomeye. Hello. Noheri ndiko ndavyumva mu matwi ngo bahimbaza ngo umukama Yesu Kristo ngo yoba yatuvukiye. Yesu yavukiye Canada canke Amerika? Je nova ko bavukiye muri Amerika. Bagwana ma people murameze neza ni mugisha Krista Benita nko musanze mumenyereye namanze imbere yanze kubatwenza nje kubaryohera murabizi neza ko ndabaza ibintu biryoshe. Ndaramukije abantu bari hanze y'igihugu, abantu bari mu gihugu cyacu cy'u Burundi badukurikirana kuri televiziyo yacu No Repentance No Even TV. Nonga ndabashimira wowe mushasha rero kora bimwe twamatuvugana sabone cyangwa subscribe ivana kushaka kubitahura hamuhejeje tugira partage j'aime na commentaire zanyu zituma nkora ibyo mukunda. Reka rero munkurikirane kugira ngo twumvize yana gihugu uko batahura Noweri babitahura gute baba batahura impamvu bahimbaza Noweri. Yes mugumane nanje rero kugira ngo muze kumva inyishu baza kumva. Ndakora mukije Namahoro. Bameze neza. Yego meze neza. Witwa gute? Nitwa Wifate. Nitwa ntutwenge na Sasiya Cyangwa Rondas. Kayinga canke Setijos ndakengurukiye Axel Jennifer Nadia twabatire Mwana Sandrine Ona Noweri two turayihimbaza tuyimbaza kubera iki? Yesu mukuru uyu munsi turahimbaza Noweri tuyihimbaza kubera iki? himbaza kubera Yesu aba yazutse. In the name of the Son and the Holy Spirit. Erahimbaza Noweri yego uyihimbaza kubera iki? ndayihimbaza kubera ko batwegereje kumara uwundi mwaka kugira dutangure uwundi. Noweri twatwihimbaza kubera iki? kuko tuba ko turaheraheza umwaka kugira dutangure bonane dukomeye. Hello. Hama rero TJ Osaka ombwira iyo tuko turahimbaza Noweri tuyihimbaza kubera iki? Je nishize mu gishingo ciwanje Noheri tuyihimbaza ni nk'icibuko civuka ryande rya Yesu. Igihe tuko turahimbaza Noweri tuyihimbaza kubera iki? Kora umwaka ubu uheze twawuhimbaza tukaryoherwa. Donc ni nka bonane. Iyo tuko turahimbaza Noweri tuyihimbaza kubera iki? Tuyimbaza kubera iki? Nyene aba umunsi mukuru nyene twatwishimiye iminsi mikuru nyene twatujya twinjira mu wundi mwaka mushasha nyene. Donc ni bonane. Ni bonane musanzwe. Wewe urahimbaza Noweri? Ndayihimbaza cyane Noheri. Yego nene uyihimbaza kubera iki? Noheri ndiko ndavyumva mu matwi ngo bahimbaza ngo umukama Yesu Kristo ngo yoba yatuvukiye. Mugihe turahimbaza Noweri turiko twibuka iki? Turiko twibuka ivuka rya Yesu. Nice. Hanyuma kazo cha kabiri ngo ndakubwira twisunze Bibiliya Yesu yoba yavukiye Canada canke Amerika? Yesu yavukiye Amerika.
hama rero Jordan ndakoze ikibazo ca kabiri twisunze bibiliya wibaza ko Yesu yavukiye Canada canke Amerika? Jambake twisunze bibiri ivyivuga Yesu ashobora kuba yavukiye mu gihugu c'Ubudaya. Hama ikibazo ca kabiri nshaka ndakubaza twisunze bibiliya Yesu yavukiye Canada canke Amerika? Je novuga ko yavukiye muri Amerika. Twisunze bibiliya Yesu yavukiye muri Amerika canke yavukiye Canada? yavukiye hose. Ikibazo ca kabiri kiravuga kiti twisunze bibiliya Yesu yavukiye Canada canke Amerika? Canada. Canada? Twisunze bibiliya shaka umbwire Yesu yavukiye Canada canke Amerika? Ndahibagiye kwiri. Twisunze bibiliya Yesu yavukiye Canada canke yavukiye Amerika? nta na hamwe yavukiye muri aho, Kubera iki? Yavukiye none? yavukiye i Betelehemu. Hama bibi nashaka ndakubaza Yesu dukurikije muri bibiliya Yesu yavukiye Canada canke muri Amerika? Yavukiye Bethlehem. खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया. Ikibazo ca nyuma rero Axel nshaka umbwire urazi ko Yosefu yari umukunzi wa Mariya ariyo niwe yavyaye Yesu nshaka rero mbwire se Yesu yarinde? So Yesu yoba ari Yosefu nyene. Hari ikibazo ca nyuma rero bibi kiravuga kiti turazi neza ko Yosefu yari umukunzi wa Mariya, Mariya akacaba nyina wa Yezu, none se wa Yezu yoba ari Yosefu canke yoba ari undi se wiwe? None ko batubwira ngo Mariya yavyaye kubw'umukama ngo nta mugabo yari afise, batatubwira ati umugabo wa Bikira Mariya n'uyu ntazwi. Gari Yosefu yari umukunzi wa Mariya, Mariya niwe yavyaye Yesu, none se wa Yesu yaca abandi? Ayawe ma. Turazi neza yuko muri bibiliya bavuga ko Yosefu yari umukunzi wa Mariya, bakaca batubwira kandi ko Mariya ariwe yavyaye Yesu, se wiwe yarinde? Mariya nimba ari nyina wa Yesu, je kubwanje nca numva ko se wa Yesu ari Yosefu. Turazi neza yuko muri bibiliya tubwira ko Yosefu yari umukunzi wa Mariya, Mariya akacaba nyina wa Yesu, se wa Yesu yarinde? Mbese ngo ni Yosefu nyene. Urazi neza ko Bible itubwira ko Yosefu yari umukunzi wa Mariya, ha Mariya turazi neza ko ariwe yavyaye Yesu, se wa Yesu aca abandi? So ntabwo tumuzi se wa Yesu. Mariya ari nyina wa Yesu, none ko Mariya ari nyina wa Yesu, se wa Yesu aca abandi? Yosefu. Yosefu yari umukunzi wa Mariya, none ko Mariya yari nyina wa Yesu, se wa Yesu yarinde? Ntawuzi. Kabaye. Ndongeye kubaramutsa mwebwe mwafashe umwanya wanyu mukaraba ikiganiro Check the Mic, ikiganiro ko ndakoresha abene gihugu b'Abarundi ko sinigeze nja hanze y'igihugu murayizi. Yes, ndi ngaho imbere yanyu rero kugira ngo ndababwire inyishu zimwe mu bibazo nariko ndabaza. Numvise ko nari kuri deba ya Noweri, habaye tumande kurikana ikibazo ca mbere ko cavuga kiti ko iki duhimbaza Noweri. Tuhimbaza kubera ko tuba tuko twibuka ivuka ry'umukama wacu Yesu Kristo canke Yezu Kristo. Bivanye n'imyizerere yawe ushobora kuba utahura ibindi duhuriye muri commentaire. Ikibazo ca kabiri kiravuga kiti twitsunze bibiliya Yesu yavukiye Amerika canke Canada? Yesu yavukiye i Nazareth. Ikibazo ca gatatu ca nyuma cavuga kiti turazi neza ko Yosefu yari umukunzi wa Mariya, Mariya nawe akaba yari we yavyaye Yesu canke Yezu. Eske Yosefu yari se wa Yesu? Twitsunze bibiliya
tugende muri Matayo 1:18 turabona ivyivuka ry'umukama wacu Yesu Kristo. Reka rero guys ndabashimiye cyane kunkurikirana kuva ku ntango gushika ku mperezo. Ndababwiye ko ndabakunda cyane aho muherereye mugubwe neza cyane. Nonga ndababwira ngo wewe umbonye igambere canke umbonye uri mushasha gira sabone cyangwa subscribe ivana ko bitahura uhejeje tugira partage kugira ngo n'abagenzi bawe bose bazobona ibiganiro bica kuri televiziyo yacu. Zosubira ubutaha. Ciao ciao.